Mu ntara ya Buhumuza haratowe ibiziga bibiri vy'abagabo batashoboye kumenyekana ku rugabaniro rw'amakomine ya Ruyigi na Gisuru mu gatondo ko kuri uyu wa gatandatu heze. Abanyagihugu baguye mu gahundwe babonye umukuru wa zone Rusengo atanze itegeko ryo kubihambisha hatabaye amatohoza. Ku wa gatanu heze umukenyezi yitwa Ndayisenga Doravine yarasanzwe ari umuhuza ku mutumba Gikuzi yarishwe atemagujwe imipanga n'umuntu amusanze ku rugiwe ku mutumba Gikuzi muri komine Nyanza mu ntara ya Burunga. Ico yahowe n'icigeze kimenyekana. Mu gisagara ca Ngozi mu ntara ya Butanyerera naho haratowe ikiziga cyo witwa Alexi aho bita ku Mabombo ni muri quartier Kigarama ku wa kane heze. Amakuru ava muri quartier ya Kigarama avuga ko umuhisi yoba yiciwe ahandi akaza gutabwa muri ico kibanza. Umuntu umwe yarafashwe ku mvo z'amatohoza. Mu ntara ya Buhumuza ikiziga c'umukenyezi umwidondoro wiwe utashoboye kumenyekana caratowe ku munsi wa kabiri mu murima w'umuceri uri ku mutumba Nyabisindu ku nkengera z'uruzi Ruru muri komine Cankuzo. Bamwe mu babonye ico kiziga bavuga ko basanze bimwe mu bihimba vy'umubiri w'ico kiziga nk'ijisho n'ugutwi atakibifise. Wanyuma uruganda rwa RPA rwamenye ko yishwe n'uwo mu ntara ya Gitega n'umugabo yitwa Basabose Fabien Abubakar w'imyaka 45 yishwe ku munsi wa mbere akubiswe umusekuzo mu mutwe n'umukenyezi wiwe ku mutumba Rurengera muri komine Mutaho. Amakuru avye Mutaho avuga ko uwo mugabo yahowe ko afise abagore benshi nyene gukora ibara yaciye yishikana mu gipolisi imutaho.